Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga by'Uburundi. Izina ry'iwanje ni Feliciano Bankuka, muramenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Igikorwa ni ca kindi murakimenyereye, ni uguteza imbere ururimi rw'ikirundi, tukibutsa amajambo abasanzwe bayazi, abatari bayazi nabo bakayamenyeraho. Hari imvugo z'ikirundi dusanga abantu benshi bakwiye kumenya. Hariho amayagwa atari make ari mu rurimi rwacu rw'ikirundi. Ayo rero nukuza turayibuka, tukayibutsanya kugira ngo ikirundi cacu ntikizimire kandi gitere imbere. Umwe wese rero ahari mu Burundi canke ari mu makungu, ururimi rwacu murazi yuko tubwirizwa kurubungabunga. Nico gituma rero ndi ngaha kugira ngo tugume tuyaga dusubira. Aha rero murabona imbere yanje hari iyi mihanyu. Iki ni igitoke, igihe kiba kiri hamwe murakizi, naberetse ishusho yaco. Uburo ngaha dufise imihanyu. Igitoke kibonye kimeze nk'uku uravuga uti uyu ni umuhanyu w'igitoke. Ari umwe tuvuga umuhanyu, ari myinshi rero murayibona nk'uku tuvuga imihanyu. Mukabona yuko rero igihugu cyacu c'Uburundi ari ciza cane. Murabona yuko camamwo ibitoke vyiza cane. Murabona nk'iyi imihanyu ingene ingana. Murakibona Uburundi bwacu ni bwiza cane. Ego, ikiganiro c'uno munsi rero kiza gushimikira cane kuri iki gitoke citwa igisahira. Iki gisahira, iki murabona yuko ino mihanyu ni igitoke bita igisahira. Igisahira nakiberetse. Hanyuma rero tugaca turaba uyu muhanyu, uyu ntumeze nk'iyi yindi, nico tuza kuraba izina ryawo n'ingene twita iyi. Aha rero iyi umwe wese murabona umwe ukwawo ni umuhanyu. Muca mubona yuko utandukanye n'uyu. Ngira muca mubona muti itandukaniro riri hehe? Itandukaniro riri hehe n'iyi? Murabona uyu n'umuhanyu umwe wigenga, ariko uravye uyu ukaburaba neza, ubu uravye neza urabona yuko urimwo ibiri. Urabona ko urimwo ibiri. Ubu rero baca bawita ikimanane. Murabona turatandukanya uyu umwe wese ukwaye, tugaca dutandukanya n'uwu bita ikimanane. Ikimanane kubera iki? Ni imihanyu ibiri yafataniye kwishaza canke ingoma y'igitoke. Ni ukuvuga harya usanga afatanye ari amwe bavuga ngo ni shaza, hari n'abandi bavuga ngo ni ingoma y'igitoke. Uwu muhanyu rero waje ufatanye urimwo ibiri, baca bavuga ngo ni kimanane. Kimanane kubera ni nk'iyi ibiri bamananije. Kumananya ni ugufatanya ibintu bibiri. Ire mu mico kama y'Uburundi yari ifise ukuntu ifatwa n'ukuntu ifungurwa. Kubera mu mico kama y'Uburundi bavuga yuko uyu uwufunguye wenyene uzoca uvyara amahasa. Bavuga ngo uca uvyara amahasa. Amahasa nayo murazi mu mico kama y'ikirundi, nimba mutarabimenya tuzobishikako ivyo biganiro. Amahasa yaratinywa cane. Uwuvyaye amahasa haraba ko yavyina, n'imigenzo myinshi cane yari ijanye n'amahasa. Iki gitoke rero umaze kubona yuko ari kimane, carazira yuko umuntu akirya ari umwe ngo yahava avyara amahasa. Iki rero babwirizwa kukimanyura. Iyo ari birya vy'ibiganwa barya imihwi, ni ukuvuga ntawarya umuhwi ari umwe, yabwirizwa kuwumanyura akawufungura n'uwundi. Uwo akarya ikimanyu, uwundi akarya ikindi, kuko carazira kurya ikimanu uri umwe ngo uhava uvyara amahasa. Urumva Abarundi barakubwira insiguro y'ikintu bagaca bavuga ati iki kirazira, baca bavuga n'igituma kizira. Carazira kurya rero igitoke c'ikimanane, umuhwi w'ikimanane. Iki naho mu kugiteka baza kukimanyura kugira ngo ntihagire have uwo muntu akirya wenyene, kugira ngo ntazovyare amahasa. Urumva yuko amahasa kuvyara ni vyiza, vyara umwe canke babiri. Ni kuvyara babiri rero mugabo urumva vyari ibintu bitinywa cane. Niyo umuvyeyi bamukeza bamubwira ati kamwe kamwe, uzane kamwe kamwe kadasema so kadasema nyoko. Iyo umuntu avyaye umwe vyaba vyiza, mugabo uvyaye babiri urumva vyasa nuko ari ingorane. N'uvyaye batatu vyaba vyiza, n'uvyaye bane bita ingundu nawe nyene nta kibazo carimo, mugabo kuvyara babiri urumva ko cari ikibazo.
Iki gitoke rero nico bita igisahira, nari nabetse ishusho yaco, iki rero baca bagitonora bakagiteka uko bisanzwe, iki rero kiri mu bitoke bashobora guteka. Nico gituma rero ndiko ndabereka amashusho y'ibitoke vyinshi kugira ngo muzoze murabona ubwoko bw'amazina, kuko usanga hariho ibitoke byose ivyo vyari bihise bikora n'amazina abarundi bagiye barabiha, kuko ibitoke rero si imico si kamo ku Burundi. Ibitoke ngo vyaje biva hanze, vyaje biva mu bindi bihugu, ni imbuto zagiye zirava hanze. Tuzoza turayaga rero amazina abarundi bagiye barabiha n'imico n'imigenzo abarundi bagiye barabifata. Igisahira murakibonye, naba nico guteka, nanje ndabereka nico bita ikimanane. Ikimanane rero mwumvise n'imigenzo bijanye. Hanyuma rero igisahira hariho n'ubundi mvugo y'ikirundi ijanye n'igisahira, uzoguma bavuga ngo kugirako nk'umuji w'igisahira. Umuji w'igisahira baramuciyeko umugani, ni umuntu bagira n'ingoga ngo girako nk'umuji w'igisahira. Nuko bakunze imico n'akaranga by'Uburundi, ibiganiro by'ikirundi ni byinshi, tuzoza turayaga no mu bindi biganiro bizokurikira. Reka rero aha tugeze ngaha, tuzobandanya mu bindi biganiro ndiko ndabategurira. Mugira amahoro. Bakunzi b'imico n'akaranga by'Uburundi, jewe Felicien Bankunguka ndabandanya ndabereka ubwoko butandukanye bw'ibitoke. Mwarabonye igisahira kikaba ari ico guteka bakagifungura, nababwiye n'amajambo mwayakurikiranye mu kiganiro kindi, aho bavuga ngo kugira ko nk'umuji w'igisahira. Urumva umuji w'igisahira bamuciyeko umugani. Ubwoko bw'ibisahira rero nabwo nyene buratandukanye. Hariho igisahira nyene bavuga ko ari kirundi, usanga gifise imihanyu yegeranye, hakaba n'ikindi bita incakara, womengo ni nk'igihonyi. Abamaze kubona igitoke c'igihonyi naco nyene nzokiraba ndakibereke. Hakaba rero n'ikindi gitoke bita ikiganda, gifise imihanyu miremire kandi itandukanye. Reka rero nshobore kukibereka naco nyene kw'ishusho mu kirabe. Yabaye amahoro mwese, niko ndabereka igitoke bita ikiganda. Muca muraba ubwoko bw'ikiganda ingene kimeze, ni ubwoko bw'isahira bashobora guteka bagafungura. Murakoze rero, ni muri ya ntumbero yo kuza ndabereka ubwoko bw'ibitoke, kuko abarundi bagiye barabiha amazina. Ico rero nico bashobora guteka, si c'imihwi kandi si ikiganwa. Murakoze. Bakunzi b'imico n'akaranga by'Uburundi, twabonye igitoke c'ikiganda, gifise imihanyu miremire itandukanye nka kurya womengo ni igihonyi, naco nyene ni nk'incakara. Ariko turavye ubwenge bw'abarundi, ikintu batari bafise izina ryaco, nuvuga kivuye hanze baca bakironderera izina. Twumvise ko ibitoke atari kama ku Burundi, vyaje biva hanze. Nk'ico gitoke bavuze ngo ni ikiganda, vyokumvikana yuko uwazanye iyo mbuto yaje ayikura mu Buganda, ko ariho vyari bigwiriye, hama baca bacita ikiganda. Uko ariko twovyumvira. Hanyuma rero tubaza inyuma gatoyi ku nsiguro y'ikimane twabonye, twoca twisunga kugira dutore neza insiguro igituma bavuga ngo umuntu aca avyara babiri. None vyoba vyava guki? None nuko uwukiriye yoca avyara babiri? Twumvise igituma rero batinya kuvyara babiri. Ariko tugarutse ku yindi nsiguro tukiyumvira bishika kure, nuko twaca dusanga yuko mu muco w'ikirundi hari ugusangira. Nuko umwana akiri muto baramwigisha yuko abwiza gusangira n'abandi, atabwiza kurya wenyene. Nk'igitoke rero bita ikimane, arico kimanane. Hari abavuga ngo ni kimane, abandi ngo ni kimanane, mugabo twumvise yuko ari kimanane. Nuko cari ico gufasha kugira ngo bigishe umwana yuko atabwirizwa kurya wenyene, kuko yovyara babiri. Ariko baca ntibagarukira ngo baje ngo uzovyara babiri naho nyene bafatanye. Umwana rero kuva akiri muto bakamwumvisha yuko niyakirya wenyene azovyara babiri, mbere bafatanye. Agaca yumva rero haco yotinya, agaca yumva ko abwirizwa gusangira n'abandi. Gutyo rero agaca atangura kuza aramenyera
gusangira n'abandi. Yego ibitoke rero muraza murabibona amazina urumva n'imvugo baza barakurako nico kirundi nyene nico kirundi. Hama rero ubu naho turabe rero igitoke bita musare. Musare hari n'abaca bavuga ngo ico gitoke ni gisare, kiri mu bwoko bw'ibizungu. Urumva ibizungu navyo urumva nivyaje biva hanze n'ubundi tuvyumva niyo bavuga ati umuzungu ntaba ari umurundi. Ikizungu igitoke c'ikizungu naco nikiba caje kiva hanze, reka naco duce tukiraba twumvise yuko naco ari ic'imihwi. Ego mugamana nanje rero muri ibi biganiro vy'imico n'akaranga vy'Uburundi kugira ngo tubandanye dutsimbataza ururimi rwacu rw'ikirundi. Hari ibitoke urumva tuzoza turaronkamwo mu mico n'imigenzo y'ikirundi ico vyari bimaze. Nuko rero reka murabe rero igitoke c'umusare mu kiganiro kindi nabateguriye. Mugire amahoro. Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Maze iminsi ndabereka ubwoko bw'ibitoke. Ibitoke ni imbuto zaje ziva hanze y'igihugu zikama ku Burundi nk'uko abahinga bagiye babitubwira. Uyu munsi rero ndabereka igitoke bita musare. Musare rero mukirabe neza. Iki gitoke rero si co guteka mu nkono kurya kugisahira. Iki ni igitoke c'imihwi. Neza na neza iki ni igitoke c'imihwi, ariko barashobora no kukigana bakagikuramwo urwagwa, kubanywa urwagwa, ego canke amake kubanywa amake abandi bita umutobe. Niki rero murabona ingene kimeze citwa umusare, ni n'amezi kimara kugira cere sico kimwe n'igisahira. Niki rero bita musare. Murakoze. Iki gitoke citwa musare.